Amahoro y'Imana abane namwe mwese nshuti na mu bagenzi ba Inkerebutsi TV. Dusabe ubutaraba umunywanyi wacu kuraba aho handitse sabone canke subscribe, ahakore haca haza agakengeri nakone agakoreko, acabona ahanditse toute canke all nahone ahakoreko. Ibyo niyabiheza azoja ashikirwa n'ibiganiro byose tuzokwama dushira kuri uru rubuga rwacu Inkerebutsi TV. Hari kw'igenekerezo rya 11 Rusama uyu mwaka wa 2026 muri komine ya Mugina iri mu ntara ya Bujumbura, ahabereye inama idasanzwe yari irongowe na musitanteri wa komine Mugina. Muri iyo nama hari hitavyemwo abarongoye ibisata bikomakomeye byo muri komine ya Mugina. Aha rero twovuga nka procureur asanzwe arongoye parike ya komine Mugina, abasanzwe barongoye igipolisi muri Mabayi hamwe no muri Mugina, cegera c'urongoye ikambi ya gisirikare muri komine Mugina, abajejwe iperereza, uwaserukiye ubuserukizi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD muri komine Mugina, abakuru b'amazone yose agize komine ya Mugina, abakuru b'imitumba yose igize komine ya Mugina. Mw'ijambo musitanteri wa komine Mugina yashikirije, yamenyesheje ko iyo nama yatumweko igizwe n'intumbero imwe rudende, akaba ari ku kibazo cerekeye umutekano. Aho naho yaciye ahagarara cane ku bintu bijanye n'abo bita abatutumuzi bari bamaze imisi bavugwa muri iyo komine nyene ya Mugina. Reka ndabasabe mu mutega amatwi. Iyi nama rero ntizamara munini kandi ifise intumbero imwe gusa ijanye n'umutekano mu bitumwa byose biza komine Mugina. Tugira tubasabe tubihanize bwa nyuma ku bijanye n'ibintu bibari ku bitwa Kongoro, ibintu bijanye n'abitwa abatutumuzi. Urabona izo zose zakoranye, baba abajejwe igisirikare, abajejwe igipolisi, abajejwe igendereza, turabaza n'abashitsi baje kudutumira ibijanye no komine Mugina, baje bafise ivyo bikorera muri komine Mugina ni ibiki? Ngazi umwanya wo kubagisha amanama, ndabasaba neza yuko mwumva ko n'ibihuha rero byatumye ngo musitanteri yakunzwe kubera ko yanse yuko batutumura bababuze. Ngo yavuze ijambo umukuru w'igihugu, none ndabasubiremo, umukuru w'igihugu ni urwego rwubashe mu gihugu rurenga izindi nzego zose. None ndabahanure iryo jambo umukuru w'igihugu ryaguse abantu baza kubaka umutekano ku mitumba ntizigombe kugaruka ikibashimwe. Ikindi kandi nicara basaba umukuru w'umutumba, umukuru w'agashingiro, nyecuru hazozura kumva ikintu kijanye n'ivyo bintu vyo gututumura, ariko ntabwo atayiduha yongereza yuko izo zose dushize ku byago ukaze zibatora ari batanu ku mutumba, dushire kubagera n'icumi mugama ku turere bose bagezemo n'aho gucindira aho bageze bose twabigufasha. Byose tubaje ko igeze yo kubungabunga umutekano kandi batubwira ko tubahagararira. Hari izindi nzego tudace tubwira ivyo bintu bari kwa audio murabibonye ku ma WhatsApp, abari baca nk'igihumbi batanu bari baragenda mu mihana, bari bakoma amashi, bari kubanima abantu muri ya nyagune kugira ngo umutekano utsibatare. Akavuga akandi kantu kajanye n'ivyo bintu, Imana ni gucambura mwese turashobora bihagarike kumvisa ijyanwa. Niba mutarazwe hagarika, sibisa y'itegeko hagarika umutekano ku mutima wawe.
reka ndababaza nk'umeze ubushakashatsi dusanga bashyigitswe kuko barangije muri abarozi none muzovyemera bazovyemera mu bushobozi muzosoma urupfu rw'umuntu yashyira umutwe kubera izo nyisho imbizi yo gutera itavuze shucu abantu baje umukuru w'igihugu yatakaje gushaka uzomwumva umutima ugatwara ntumwegere uracumutanga kirikare ntukorere. Aniseti Sayidi yagarutse ku makuru yari amaze iminsi avugwa ko hoba hariho umuduga wo mu bwoko bwa Coaster wahindutse inzoka. Mu kuntu abo bantu bariko baragira nabi cyane rwose n'imodoka irenganye ngo yahindutse inzoka kandi muri mwebwe hari abantu bariko baravyemera iyi modoka ngo yahindutse inzoka naba ku WhatsApp ese imodoka yashize ngaha ayivuye Bujumbura ngewe yanzoka biri mu nyigisho bagize gute bigishije umva abantu bashaka dusubira inyuma imigambi y'iterambere ihagarare gushika n'abavuga ko n'imodoka yahindutse inzoka mw'abantu bijya bintu byose babakonfiremo genda mu biruke muri bashasha mwanyusigaye muri bashasha ivyo bibazo byose babapanzemwo ni mu bivemwo rero numva yuko ubu hari n'abantu batokorera imodoka ngo buriye mu nzoka ejo gusa na programme ko zibujumbura cyane kugendayo kuko bakubwiye neza ko imodoka iriye ngicinyiduka inzoka umva ko ari ingorane ibihuha nicyo kirwanisho cambere giteye ubwoba intambara ahubwo intambara y'ibihuha nizo bibabwira le premier mai je vugana intambara y'inkoho inkoho uramenya ko mwasageza aha ukumva ukuntu ariko progressa wamunesha ukamenya ko umunesheje inkoho zirahoze ariko igihuha gihe n'abantu bafise imitima ihuha bemera ibihuha no guhunga wohunga igihugu ibyo bintu byose rero babatamise babapomfye ni mu biruke atari uko kujya babivutse no kuri mwese abantu muri iyi nama jewe umuntu agwa muri iryo kosa ashobora kugwa muri iryo kosa ndakaravye ukoze ibintu nagize imana nkabona basakanya tukabiyaga nkaguhanura musabe gusa abajeje ubutungane abajeje ipolisi ije imbere abo bantu tubihagarike byakunda ngayo majambo yatumye tubakoranya ndabasaba neza yuko umwe wese mu bimwerekeye chef de zone nkuru y'umutumba bakonse bawe mukorana umukuru w'agacimbiri nabo mukorana nyecumi nabo mukorana ni muje hamwe mukorane n'inzego z'umutekano hanyuma tumve ibyo bintu byaheze n'ikindi naco ari mu WhatsApp muze murakurikiza mu message mwishakiye iyi message dusura gusanga muri WhatsApp umenye ikishigikira ivyo bintu uyitanga uri Bujumbura uyitanga uri ngaha ku mutumba nabo nyene turabashira kiminwe mwanyu sigaye turabashira kiminwe mubwirane n'umuntu yenda dusanga message tugasanga tuyisomye isa n'ishigikira ku kajagari turamutora hazo bari hose uri mu gisagara inzego zirakwiye communication ni direct turagutora nimuhagarike rero ngayo majambo twagira tubashikirize ndabakingurika mwe mwitavye inama ngayera bagisivye cyane cyane abadafise imvo zumvikana hanyuma ndabasaba ko nabo nyine mubashikira muhereze iyi message integralement rero ndimwe nabashobora zo n'ubu bari mucyo mubatuma kumbabwira ikintu uko bitezwa kugenda nukuri mani bahizagire musobe kuba vya misi yose cyane cyane ko cyambere mujejwe nk'abaje intwaro nuguhagararira umutekano w'abanyagihugu mujejwe n'ivyo batunze ku mitumba yanyu mu mazone yanyu murakoze imani bahizagire.
ahejeje gushikiriza ijambo ryiwe yahaye akanya abo bari kumwe basanzwe barongoye ibisata bitandukanye byo muri komine ya Mugina. Naho rero yaciye aronka n'akaryo ko kwerekana amafoto kugira ngo uwuzobabona azoshobore kwikora ku nzego zibijejwe kugira bazofatwe. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwadukurikiranye, ahasigaye naho gutaha mu bindi biganiro byacu byo hanyuma. Mutubarire kandi kuba twabashikirije ikiganiro duteba se ku bwacu, ni kubera ibikoresho dukoresha rimwe rimwe bihora bicamo ugasanga biriko biragorana, byagize ikibazo, ariko ubu murumva ko bimeze neza. Tunabasabe n'imbabazi kandi ku majwi twabashikirije, hariho amajwi amwe atumvikana neza, ariko kandi hariho n'ayandi ameze neza. Twiyumvira ko mu kindi gihe tuzoba twabikosoye. Murakoze, mubandanye muroranirwa.